Uwigira akatabonetse ntaba arakura. Kwigira ko atabonetse mu kwanga kumviriza abandi no kwishira hejuru ni kimwe mu vyerekana ko umuntu adakuze mu mutwe. Ivyo bishikirizwa na Patiri Ntabona, umukurambere akaba n'umuhinga mu vy'imico n'akaranga. Mu kwerekana ingaruka mbi zo kwirengagiza ingendo y'abakurambere mu kwirukira imico y'abazungu, Patiri Ntabona aranegura ingendo y'ugwaruka rwa none ruca mw'ijambo ry'uwundi. Naho acika ubusimbira bagaharira bakegamirana, umuntu akumva ko ijambo ryiwe ari ryo rikuru, bagaca no mw'ijambo. Kera carazira kikaziririzwa mu Kirundi ko umuntu aca mw'ijambo ry'uwundi. Abantu baja mu kizungu nibo baca mw'ijambo bonyene, kandi birateye isoni. Ijambo utarariheza ukaja wumva uwundi muntu azanye ivyiwe nawe. Uwo mukurambere agira ko yibutsa uko abantu bokwigenza mu gihe c'ibiyago. Nico gituma rero n'abantu bakuze baduha akarorero ko kumenya kwumviriza. Uja kumva arumviriza, hanyuma agaheza akishura ibintu bitunganye. Nico gituma rero dukeneye rwose akarorero k'abakurambere, kwumviriza ijambo. Kwishura ku vyo wumvirije neza bituma bakirizayo ijambo ryawe. Ivyo bikaba vyemezwa n'umuhinga Stephen Covey mu gitabo ciwe The 7 Habits of Highly Effective People. Aho ni mu gihe ukumviriza neza no kwishura ku vyiyumviro vy'abamugwanya arivyo vyatumye Sokrate atsinda imitego yose bamutega, ahavura agirwa se wa filosofi morale.